humura Imana irarungitse marayika kugira ngo agutabare. Wa mukobwa we wabuze urugo, wa mudamu wabuze urubyaro, turabahaye kaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pasteur Nduwimana Joseph. Namashimwe n'umunezero ko nsubiye kuronka ingene mvugana namwe biciye mu ijambo ry'Imana. Nagomba ndagusabe ngo ukibona iyi video ukorera Imana, uyirungikira inshuti n'abagenzi kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mu kiganiro gusenga guhindura ibintu, nagomba nkubwire ko gusenga gushobora guhindura izina ryawe, amateka yawe, igihugu cawe, umuryango wawe, ubuzima bwawe. Nico gituma ikiganiro citwa ngo gusenga guhindura ibintu. Nagomba nze gufashanya nawe gusenga kugira ngo ivyari byarapfuye canke byari byarananiranye bisubire kuba bizima mu buzima bwawe kubwo gusenga. Twagomba tubabwire ko iki kiganiro gikurikiranwa imisi yose ku munsi wa gatanu isaha 8 z'ijoro kuri Buja FM. Abari hagati mu gihugu mushobora kuza murakurikirana iki kiganiro, mbandiko ndavuga ubutumwa kuva izo saa 8 z'ijoro mpaka buce. Abashobora gukurikirana no kubana natwe, Imana hari ico yokora ku buzima bwawe. Ushobora gukurikirana no ku munsi wa gatandatu isaha 11 mu bucagucagu gushika saa 12. Urashobora kumva ico kiganiro kandi urashobora kukibonera kuri YouTube na Facebook. Urashobora kwandika Pasteur Nduwimana Joseph, uzocubona ubutumwa uko bukurikirana, uzobona intahe n'ibitangaza n'ibimenyetso Imana iriko irakoresha ubwoko bwayo. Reka dusangire ijambo ry'Imana nkuko nipfuza kubana namwe, ariko ndagusabe ubwo butumwa burungike ku nshuti, ku bagenzi, ku bakuzi n'abatakuzi. Uzoba uri kurakora igikorwa ciza c'umwami Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira riri hariya nyene muri Zaburi nkuko ryafashije umutima wanje. Nagomba ngo dusubire kurisangira. Usomye hariya ku murongo gice ca 27 umurongo waho wa 23 haravuga amajambo meza cyane. Mbere ushobora no kucusoma muri Zaburi igice caho ca 41, igice caho ca 41 urashobora gusoma umurongo waho, naho hari ku murongo waho wa kabiri n'uwa gatatu urashobora kubona amajambo meza cyane. Havuze ngo iyi ntambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho, kandi ngo inzira ziwe Imana ikazinezerererwa. Haleluya! Naho ngo azotemba ntazoshika hasi gose, kandi ngo umwami Imana azomuramira. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Hariya naho mu gice cyaho ca 41 muri Zaburi naho aravuga ngo naho yoca ahantu hagoye nko mu rupfu, Imana izomutabara. Nasomye amajambo meza ngo kandi ngo azokura ubugingo bw'uwo muntu ahantu mu ishayo ry'ivyondo no mu mahonero ameze nk'icobo. Iyi ntambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho. Umuntu naho yoba asa n'umuntu agomba kurokera mu cobo, Uhoraho ngo aramusama, kubera Bibiliya mbere yanejereje cyane. Bibiliya yambariye ngo iyi ntambuko z'umuntu ngo zishigikiwe n'Uhoraho, ngo wacaba umukunzi w'Imana, kandi umukunzi w'Imana ngo ntiyomuheba, uwo ngo iramwitwararika. Haleluya, haleluya. Mwene data, ndazi neza yuko abantu bagenda baba mu bihe bigoye. Uri mu bitaro, uri muri koma, uri mu bihe bigoye bimeze nk'urupfu, ariko humura, Uhoraho nimba intambuko zawe akizishimiye cyangwa akizishigikiye, humura Imana irarungitse marayika kugira ngo agutabare. Wa mukobwa we wabuze urugo, wa mudamu wabuze urubyaro, mwene data wa mugenda uri magoyagi, wewe uhura n'ibyago, inzira zarugaye imbere n'inyuma ntubona iyuja. Nagomba ndagutangarize ngo gusenga guhindura ibintu, cyane cyane iyi ntambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho. Nizokundira ko umuntu azokogwa n'isoni, nizokundira ko umuntu atetegwa, nizokundira ko umuntu amaramara ngo abadayimoni bamwitambe ku mubyimba. Nasomye ijambo ryanejereje umutima wanje, aho nasomye ijambo rivuga ngo wa mwansi we ntuzonyitamba hejuru. Abantu Imana, haleluya, intambuko zabo zinezerezwa cyangwa zishigikiwe n'Uhoraho. Umwansi ntazobitamba hejuru. Hazogera igihe umwansi asa n'ugomba kubahwikira, Uhoraho acaza batabare. Bibiliya ivuga ngo abantu 1000 bazohitikirana hirya no hino mu mpande zawe, ngo ariko ntuzobirabisha amaso, ngo ibyago baguteguriye n'ibizogushikira. Iyi
intambuko z'umuntu zishigikiwe n'uhoraho. Nagomba ndagusaba mwene data, mbega uhoraho arashigikiye intambuko zawe, arashigikiye urugendo rwawe, arashigikiye ibikorwa byawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ni igiki cyotuma intambuko z'umuntu zishikirwa n'uhoraho? Ni ukwihana ibyaha byawe, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukagendera muri we, ukama wiyeza ku murango no mw'ijoro, ukamutinya icyaha n'igisa n'icyaha. Uhoraho intambuko zawe azozishigikira, azokwivanga mu bigiye kuguhagurukira. Kurikirana abantu bose intambuko zabo zishigikiwe n'uhoraho, bagiye basaba ikiganza ciza c'Imana ngo kibane nabo, maze bakabona ukugira neza kw'Imana. Yesu abaho umugisha. Kurikirana intaye. Amen. Naje mpagazenga hashima Imana kubitangaza yakoreye. Je ninjira ngaha naje ndushe cyane. Yemeye ku mutima mu mutwe ntabona imbere n'inyuma. Nta gisinzira, nta gutana gasinzi. Ndashima Imana kuko yampaye amahoro mu mutima kandi ndasinzira. Amen. Imana kandi ndekeka yakuni. Nari ndwaye maze igihe ndwaye hypertension. Kwa muganga muje kupima hama chanda fakana bakuzanda koresha byamuntu ndosha mu mazi. Hama birahera ubu narahagaritse imiti, umeze neza. Narakize ndaja kwa muganga kenshi kwipimisha gasanga ni normal. Dukomera amashi umwami wacu Yesu. Jeni chengaha kumwahamagara abantu basengera bagoye nk'abafata. Nicaye kugira mpaguruke narondera ngene ifatikiza. Ndabimara iminsi nguma nkwega amaguru, hage igihe bumva nyine ku mafigo umengo harabuze. Hama ndatwanda musengera abagwaye kabura nta kivamo. Hama sinzi ngene mpumutse mu maso nibuka ko mfise umunyu mu nzu. Ndasenga ndasha mu mazi ndanywa kandi ndikandisha.